Nikaze inshuti mukunzi bigana bicana kuri Indundi TV ndaragwe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho hereye muri kano kanyuru kuri dukurikirana nko usanzwe uri kuri bibona imbere ya kamera zacu ndi kumwe n'umwe mu bakomediye ubona yuko bagezweho bariko barakora neza asanzwe ari n'umwe mu animateur bakomeye cyane hano mu gisagara ca Bujumbura ku isamirizi Buja FM mu kiganiro zinduka yitwa Cisha Ado umwe mu bakomeye cyane muri Team Mutima nikaze cyane Cisha Ado mu muryango wa Indundi TV. Murakoze cyane. Meze neza. Ndashima. Muze umuryango kubera ko nawe usanzwe uri umwe mu bagize umuryango. Muruhande rwa narinda nahakumbuye cyane imisi ni myinshi. Yego. Muri Indundi comedy imeze gute hariye muri Team Mutima? Bimeze neza cyane gose. Yego. Cisha igihe cyari kirikire ndibuka ubwo twakorana mu kiganiro Youth Potentialities warashoboye kuganira n'abakunzi b'ibikorwa byanyu barashobora kumenya Cisha Ado by'ukuri ninde benshi imbere baranatangara kubona warize kaminuza y'igihugu ukiga igisata nk'icyo washoboye kuba yagira byari bimeze gute uri kurara commentaire abantu batangara ukamengo umuntu mu artiste ntiyarakwiye kwiga amashuri akomakomeye. Bona je bwanje byarantangaje kubera ko twamaze kwishiramo yuko na cyane abantu bakora ivyo tugenegene canke batwenza abantu na cyane hano mu gihugu cacu twaramaze kwishiramo bwa mbere ko umenga bikora abantu b'abavoyu bikora abantu umenga batitahura batazi ivyo barimwo rero kenshi yo bumvise yuko wiza amashuri wanashimana ya kaminuza ugashirako irabatangaza cyane rero nahuye n'amakomentari menshi aho nabandondeye inbox bamfelicita bambwiye ati vraiment ntitwavyibaza ati nibaza ko mu minsi izatu zo hatukurondera na cyane mu kugwa ibicanke biriya bivanye na capacité intellectuelle office. Okay. Ugerageje kuraba inyuma ya comedy urumva yuko ushobora kuronka akazi mu gisata gitandukanye n'icyo uri ngono mose koko umengo birafise igihe kandi ngo umwe wese ari mu gihe ciwe yabonye yuko igihe ciwe kigisa nikiriko kirasozera araheza agafata yindi nzira mu gihe yitunganije neza urabona yuko igisata wize ushobora kuzokijamwo canke mu bindi bivanye nuko babibonye kujya. Ego ndavyizera cyane gose jana kwijana kubera yuko ivyo ndiko ndakora uwo munsi ntabwo ari byo naronke impamya bushobozi naho mu vyo nize haremwo agace gatoyi k'ivyo ndiko ndakora uno mwanya rero ndafise cizere yuko ejo canke hirya ejo nshobora kuronka akazi gahwanye n'ivyo nashoboye kwiga ngahembegwa impamya bushobozi mfise kuri uno mwanya kuko uyu munsi ivyo ndiko ndakora nibijanye n'impano yanje mfise yo gutwenza abantu haba mu mariage haba muri comedy stand up canke muri théâtre interactive canke n'ahandi hose nivyo ndiko umunsi biriko biragira ico bimariye mu buzima ejo shize nagifise yuko n'amashuri nize na atazohara. Hari kimwe mu bintu nashoboye kubona muri twengana mutima edition ya mbere warakinye stand up comedy mugabo muri ko murakina ntiyari stand up ijana kwijana kuko even mwari kuri stage mwaractinze ariko muri twengana mutima show edition gira kabiri warakoze amateka ngaho kuri Mikiri Sedirake aho Cisha Ado yashoboye kwerekana iyindi don canke ubundi bushobozi afise abantu batari biteze aho ndetse aho twari twicaye umukinya akomeye cyane ari ukigingi n'umufasha wiwe bariko baratwenga kuva ku ntango gushika kuhereza abantu benshi baravuga bati burya Cisha yo haguruka agakreya canke bakamwizera bakamutumira cyane arashobora kwerekana irindi shusho muri stand up comedy. Iyo mpano wewe ya stand up comedy burya niyikaze kurushiriya wari uyizi canke nawe byagutangaje mu bana. Cisha Ado ntiyica yarahagurutse ahubwo nuko abategura ibiteramo bitandukanye na cyane nk'ivyo gutwenza batamwiyumvira ko cyane sino iyo mpano yo gukina comedy stand up isanzwe indimwo ni ibintu nakuze nkora na cyane turi kumwe n'abagenzi dutera inkuru zitandukanye ni n'ibintu nkora ku mariage cyane ego ndakunze gutumirwa ku mariage atandukanye nkabikora no kuvuga rero ni impano isanzwe indimwo atari ivyo kurondeza uretse yuko benshi kuko baba batarabona umuntu kuri stage ko arakora usanga umenga bafise amakenga ego bafise ibibazo kuri we mugabo rya si comedy stand up y'ubwa mbere si stage ya mbere nari nuriye canke nari inkoze kuri comedy stand up nari maze gukora izindi igitega imagara mu cibitoki urumva yuko atari ubwa mbere. Urugendo rwawe rwa comedy kuva kiriya gihe gushika no munsi nibaza yuko abantu peut-être baheruka kiriya gihe Cisha Ado arafise ivyo yavuze no munsi kuvuriya munsi gushika uyu munsi turiko turaganira byifashe gute impinduka kuri Cisha Ado ni yahe motivation kuba jeune bandi bariko barakora comedy mugabo bayibona nkaho mengo ntibarashika canke imiryango ntiruguruka barako barapambana mugabo ntibiriko birakunda imeze gute kuri Cisha Ado vyo babera iciko bo impinduka nuko kijya gihe duherukana
gushika uno mwanya hari cyahindutse kinini hariho urugero narindi ko uyu munsi nta kiriko narenganye na cyane novuga hari intambwe nateye uyu munsi nkabambarizwa muri Buja FM na cyane kwiganiro zinduka kiriya gihe twabonanye ntaragera kuri rwo rwego rwo gukora mu radio mugabo kubera ino mpano barashoboye kongomwa barandondera bamaze kundondera hanyuma barangerageza basanga vy'ukuri birashoboka ndabishoboye gushika no mwanya tuvugana niho ndi twarakoze ibikorwa bitandukanye wavuze muri edition ya kabiri twengana Mutima show twarakoze ibindi bikorwa bitandukanye ama video yagiye atera imbere no kuvuga kuva kiragiye gushika no mwanya harabaho iterambere mu buryo bwose ngo ubu nkora mu radio gushibwa mu kibanza cyarimwo kigenge ko bwawe vyakweretse iki bo ntavyo nzi ko cyarimo kigingi canke cyuretse ko ndavyumva ko bantu kuko ntabisikanya novuga ari officiel ryabaye ngo kigiye bati ndakubishije ingo ngasha ngiye wizegwa mu kibanza yarari mu bisigura ngo noko babonye inkomezi n'ubushobozi ufise mu gutwenza bo sindi umwe nahasanze abandi ariko barafise ivyo barabiyeko kugira ngo bashobore kumpamagara kandi baranabigenzura basanga nivyo ndabikwiye gushikara no munsi niho mbarizwa rero ko bwanje novuga ko atagitangaza kirimwo uretse yuko ari gihe cari kigeze kugira gihishure ivyari bihishijwe ego asante sana Cisha Ado warashoboye kuboneka rero mu bigiye bitandukanye bamwe batangura kuvuga ibigiye bitandukanye bivanye nuko babona peut-être Mutima agiye atandukanye mu nyuma haraza kuba n'amakontra atandukanye mugabo Mr Kuba canke Cisha Ado nawe numwe mu bantu babonetse mu makontra ariko tutigeze tubona ibigiye bitandukanye ngo agende aravuga cane ariko ku rubuga rwiwe rwa Facebook urabona yuko atigeze atatimu haravuzwe yuko imigenderanire itakiri myiza muri Team Mutima bivanye n'ivyagenda bironeka ku ruhande gumwe bitaboneka kuri timu yose hari ikigeze kiba abantu peut-être batamenye muri Team Mutima amatati yarahabaye canke n'ivyo abantu biyumviriye gusa bo abantu tubona ugutandukanye umuntu wese rafise amarori arabiramwe ibintu kandi akagira uko atahura ibintu nibaza yuko muri Team Mutima nta matati yahabaye uko gushika no mwanya Team Mutima iracakora ibikorwa vyayo kandi mwama mubibona na cyane abadukurikirana baratubona no mu bikorwa nyene mu yandi kandi macano kuri YouTube bakabona bakine babandi nyene bariko barakina bisigura yuko rero muri Team Mutima ibintu bimeze neza cyane gose naho rimwe na rimwe atanyambi buragahonze mugabo niko bimeze ahantu hari abantu hamuruntu kandi nta hantu namwe ashobora kubura akagorana kacanke kariya mugabo ntabwo arakagorane ko tuma ibikorwa bitabandanya canke muri Team Mutima habaho novuga bomboranya rikomeye cyane iyo tuma ibikorwa bihagarara oya ibintu n'amahoro menshi harabagi barakomanta kuri za Facebook yaba peut-être iziwanyu izaba Mutima no kwandika ibigiye bitandukanye ko Mutima yobaronka amakontra ngo mudashikirwa mwebwe y'ukuri birababoshe canke hari ukundi kontu ko gusabikanya tutabona koko mengo mwese ibintu sinabi ura umuntu aravye ku mibiri okay akajisho karahenda ariko uko biri kose umugisha w'umuntu uteguye ku muntu umugisha wa Mutima no wa Mutima wa Cisha Ado no wa Cisha Ado no kuvuga Imana mu guhezagira umuntu afise inzira icishamwe ego kandi umwe wese afise igihe ciwe cyo guhezagirwa rero Umutima nimba bamugomwe umunsi akamusinyisha kontra ibisigura ko bagomwe Team Mutima yose ni nkuko hari abandi bantu nanje barabandondera peut-être mutamenya kubera ibivanye n'ukungene ndemwe ntashaka ko ibintu byose byaba officiel ngo bije kumugaragara babibone canke ngo babimenye nanje bavuga ati dushaka wewe twahisemo wewe ntidukeneye Mutima dukeneye Team Mutima muri rusange dukeneye naka muri ico gihe rero mu gihe ari umuntu kanaka avuze ko akeneye naka mu bikorwa vyiwe none mwacha mu brija ngo utazenye ngo Team Mutima yose ngurumva ngo ntibikorwa canke niki bica bivana n'amasezerano tuba dufitaniye na cyane hagati muri Team Mutima ego rero kubw'ivyo umwe wese vanye n'Imana yateguye arashikirwa ku ruhande rwiwe kandi nizera yuko twese tuguwe neza ego ese mbere mwari mu bushoboye kuboneka imbere y'abanyecubahiro bagiye batandukanye ariko mwarashoboye kuboneka imbere y'umukuru w'igihugu abashikiranganje batandukanye igisoda n'igipolisi bimwipfuriza umunsi mukuru mwiza wa Noheli no mwaka mushasha muhiri warashoye kuyaga na nyakubahwa basanzwe batazira cinjire asanzwe no muririmbyi niko bamutazira na ego
yego nayavyivugira yari MC muri urwo rubanza mwariko muractinga hajya muryohera umukuru w'igihugu byari bimeze gute ku ruhande rwa Cisha Ado na Team Mutima koko mwabonetse muri batatu we na Alice na Mutima byari byifashe gute mu mutima uko mwari kumwiyumva imbere y'umukuru w'igihugu n'abanyecubahiro nk'abajya bo ntibwaro bwa mbere dushoboye kugirirwa ibako ryo guhagarara n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi ariko bwaro bwa mbere dushoboye guhagarara nk'ahajya hari inzego z'umutekano n'iz'igisirikare urumva yuko bitaba vyoroshe kuko na commandement urayumva nyene abari commandement mikaze bo byari byo munezero cyane kuri twebwe kuko mu byo twaharura ntitwibaza ko twagirirwa bakwe nkarike ariko twabonye biba kandi cyaduteye intege cyane ni kubera yuko twisanze mu ndi muryango dusanga yego nyine batazira cinjire atuzi neza atumetriza kandi akurikirana ibikorwa byacu rero bimwe mu mavideo ego vyasirikiye ijya yari comme introduction ariko aratuintroduisa imbere y'abanyakubaho bari bamaze gushika hajya kugira ngo yakono kwita avangu abamenyeshe ko tuhari nyene nibigere mwabonye vyagaragaye kubera yuko nta ma media menshi yarahari hari television nationale y'igihugu urumva niyo yashoboye gufata bimwe urabize ko baragira ivyo bashize ku magaragaro n'ibindi bivanye n'integuro zabo rero wari umunezero kuri twebwe kuko ni na stage novuga twabona umenga iragoye ariko tumaze gutangura ibikorwa vyagenze neza cyane gose ku buryo umwanya twamaze bavyishimiye gose kuko ni nayo stage novuga yabaye ya mbere muzo twakoze aho bashoboye kuduha imyanya novuga 3 kuko wa mbere wari uwa presentation batwerekana uwundi barahamagara son excellence yamaze gushika barahamagara Mutima la comédie ara representative ko ariho turi nyene twese hanyuma bonge baduha nundi mwanya wiyaguye nyene wo kubatwenza umva wari umunezero kuri Team Mutima kuko twari dagaduye imbere ya son excellence n'abanyakubahwa batandukanye bari bahari n'abubahwa batandukanye bari bahari wari rero umunezero udasanzwe kuri Team Mutima kubona igihugu kitwizera muri buryo gushika n'ubu kikaba kivuga ati aba bari muri bamwe abana b'igihugu dushobora kwikora ko mu ntumbero kugira ngo bashobore kuryosha ibirori kanaka by'igihugu egome ni ibintu vyiteka ariko kimwe mu kintu cyatumye mpamagara Cisha Ado nuko peut-être ari we afisa kanya mwa kino gihe muri Team Mutima inyuma ya Mutima ubona yuko afatiriwe ariko icyatumye tugutuma ko kugira ngo tuyage byinshi muri Team Mutima nuko iki gihe atama video y'ikirenga ari karaboneka kandi abantu bariko barabanyotegwa babakombora inyuma yako gacerere ahaciye haboneka ivyo bikorwa mwari ko muratwenza abanyecubahiro hama mu nyuma hacaza kuboneka amafoto abantu benshi bagumye bibaza ko ari comedy mugabo mu nyuma biza kuboneka Mutima ari karasinya bamwe baravuga ati bwa bundi si comedy ari imbere y'igihugu y'amategeko y'igihugu hacagirwa ko haboneka n'ifoto ya Cisha Ado gusinyira umunsi umwe byari bifise iki mbega nibiki biriko biraba muri Team Mutima nko guhezagirwa canke hari irindi banga tutazi bariko baranyarukira bo bavumbuye kare bo kubijanye nuko ama video menshi atariko araboneka ku murindi munini suko ivyimviro vyo gukina bitahari habanamba birahari ariko ni kubera yuko haba hariho izindi nteguro zereko ziradufatira ariko tugira ko dunasaba imbabaza abakunzi bacu na cyane ko ama message ni menshi gose bariko baradusaba bishasha ariko nibaze ko ivyo bishasha biko barabironka mu yindi version mu rundi ruhande ariko kandi banatwitege nibaza yuko nimiburi mu kwa kabiri ko video zitangura kuja ku mugaragaro tangura kuzihabwa ku bwinshi bivanye nuko novuga ivyari ko biradufatira cyane bizaba biriko biragabanuka bitakiri ku murindi nkwa kera hanyuma amafoto yasirikiye ntabwo ari agaseseshwa rumuri no kuri kweruye canke kuri kuzuye umuntu atokwihakana ko hamwe yo kwihakana nibaza yuko abo twasinyiye rimwe bavana twitwarira kandi batwitwariye bo tutsinda rero twavyisanzemwo vyarabaye dusanga twahuriye mu kibanza kimwe umunsi umwe atabyo kuvuga ngo ibintu twateguye ibintu natwe bwacu byadutangaje mwahuriye muri nani imwe twahuriye kuri commune
umunsi umwe umwanya umwe kubisanzwe nije ku bwanje ndafata ko ari integuro y'Imana yagombye ko bakujya kuko jewe rendezvous nari mfise niyo mutima yari afise zari zitandukanye cyane mfise rendezvous ya saa 3:30 nawe ntihenza ashaka ko yafise rendezvous ngiye ya saa 5:30 saa 5 rero sinzi ngene vyagenze birahinduka programme gatoyi dusanga twese twisanga mu kibanza kimwe turi babiri jewe na Mutima atabandi hanyuma ibikorwa biraheza biraba kujya mwabibonye yego kandi ashimira Imana ko byagenze neza okay ni vyiza cyane harakantu waruvuze ngo mutabitegoye yego wari yatomeye mugenzi we oya kubisanzwe eta civile si urubanza umuntu officializa ngo agomba atange ngo ama invitation ngo azana abantu benshi même si turi umuryango hariho ico umuntu yibikira nk'ibanga okay yego rero turashobora kuba tuyaga ibindi umuntu ntabimenye ndashobora kuba narinzi integuro ya mariage yiwe gaje usanga ibindi sinandabizi bivanye n'ibikorwa kana ko umuntu aba arimwo kuko ico si ikintu umuntu nyene ashira ku mutima cyane ngo mpaka ndakiboneke mu cyangwa ngo ndakijemo ugiye kuraba usanga hagenda abantu baki meme naje abo iwacu muri famille barasanutse benshi kuko nta bantu benshi nabibwiye babonye biba rero ni muri yomvo rero twisanze twese turi mu cyo kibanza mu munsi umwego abenshi barakunda kuvuga yuko iyo ikintu kibaye nkaho umengo ni gihuti canke kirakanganye abantu meme no muri famille bagatangara ati umuhungu aba yateye inda bakamwobliza yuko atwara umukobwa ubwo Cisha Ado nivyo vyamubaye ko canke arabona yuko imyaka iri kiramujana ategerezwa kuba aza nundi mufasha ku ruhande mu kirundi bavuga ngo urutare bukureke go kubanza kubera yuko nategerezwa kubikora canke byari mu nteguro kuko ni imyaka yoyo yo kubaka ndayikwije yego kuko umuhungu imyaka 21 umukobwa ni 18 rero nimba 21 ndayirenza umva amajambo makene namaze ko bisatura rero jewe ku ruhande rw'iwanje canke n'uwundi ntavyonzi nta wakubaganya yego asante sana Cisha igerekerezo rya 30 Mutima no comedy yarashize kuri story yiwe aho yashize ko inyubako kuko vyagiye biravugwa cyane muri Team Mutima bafise ubutunzi ubu barashoboka kuba ari abakomedi ba mbere bashobora kuba bafise amahera mugabo ibintu vyabo canke ivyamwa bakuye muri comedy bakabinyegeza mugabo uravye mu majambo urashobora kumenya neza ukoresheje ijisho rigira gatatu yanditse agira ati nawe mwana wanje Cisha Ado courage erega usa nuhejeje nivyo kuri uhoraho yagukoreye ibikomeye gira huba wubahwe courage iyo ni intambwe Indundi TV soko ry'umugisha yashize kinyubako isa niri kirahera ibanga nijya inyuma y'ino post ibanga no kwinyubako atari ya Cisha Ado yego courage ni yiki petete ko nanje yifuza ko nogera ku rwego ariko kandi so kuvuga ku rwego ndiko ndarogaya kuko ahomba harambumvye yego kubera ko iyo ufise ahuba urubahwa kuko nta numwe gutera novuga canke nta numwe harantera ku kwezi ngo utayampaye usohoka rero uko hari kose ko hameze kose ndashimira Imana rero arifuza ko nova kuri urwo rwego aho ndi uwo munsi petete kubera yuko hariho noba nararazwe n'umuryango kugira ngo nteri yindi ntambwe shike ku rundi rwego nk'ubwo yashoboye gushira hanze ni bimwe mu byo nabajijwe cyane bakavuga ati nakafisiye inzu ngaha Cisha Ado afise inzu ngaha bimeze uko ariko nakaryo keza cyane nakanya keza ndonse ko kubibeshuza kubwayo maposti ntabwo inzari wanje irafise nyeneyo petete ko harabashura kuba barambonye ndiko ndahaja aho hantu kubera yuko nshobora kuba nari nizewe muri uwo mwanya ukurikirana ibikorwa aho hantu bivanye n'ubwizigirwa babona mu muntu canke bazi ku muntu agakurikirana ivyo bikorwa rero benshi aciye baza ngo yo bari jewe ariko iyo nyubako irafise nyeneyo bitebuke nibaza ko nyene yazoyinjira kandi bizogaragara akamenyekana akabona batari Cisha Ado yego Cisha nigiki kinyegeje hagati yawewe na Mutima peut-être mudashira habona kuko umwanya umwe mwakino gihe mwa muri kumwe ariko kandi umwanya umwe amaposti yanyarayobeye ni iki abantu batazi ariko tanga nk'umuco kuvyo biyumvira kuko ndazi amakuru menshi arakunda kugushikira ivyo abantu batazi binyegeje hagati ya Mutima la comedy na Cisha Ado ni ibikorwa bitandukanye Mutima afise ibikorwa vyo bimufatira
hagiye ibikorwa byanje bimfatira ibikorwa bifatira mutima bituma tutabonana cyane kandi bimfatira naje bituma tutabonana cyane muri make tubonana hakenewe kandi hari impamvu ego asante sana hari wababonye murenganye kwibararira mu Kanyosha acambwira ati aba bajama bariko barakora ibintu by'ubukwe umengo biri mwibanga kandi mu nyuma byavuye biboneka bivugwa ngo Alice yaragize ikibazo hamaze gusohoka amafoto yanyu mu gihe byigeze kuvugwa yuko babasohokana na Mutima mu nyuma biravugwa yuko basohokana Cisha Ado Cisha mwararonse amakuru yuko Alice ashobora kuba yarahuye n'ibibazo byinshi ama message mu ijoro mu kora etat civil canke byari byabinyoma nyene ego ubwo butumwa twaraburonse jewe nashoye kuburonka nawe nyine abimbwira mugaba abantu bafatira kuvyo babona mu video ntibafatira kuvyo babona mu buzima busanzwe kuko inyuma yo gukina ama video umwe wese afise occupation yiwe ahise asanzwe afise ibikorwa vyiwiwe na cyane salon de beauté yiwe nako kaje ko kugira ngo rero ego salon de beauté Alice arayifise ikorera he ikorera mu ruziba bita mu Kibembe juste Hamande ya Emile canke imbere gato ya Zeno aho asanzwe afitiye depo aranguza ko ibintu vy'ibinyobwa vya Braludi rero nyuma yo gukina ama video abari muri vyo mufatira Cisha Ado nyuma yo gukina comedy abari mu bindi kogwa mufatira Mutima uko Joba nawe nyene abiruko nyene abari gu kamera abari no mu bindi bintu kogwa akora vya famille aho bagira ibintu vyo gukotesha ibintu vy'imvutano ubusimbo n'ibindi n'intebe urumva mama sosoko nyene nawe nyene abari mu bikorwa asanzwe afise igikorwa cyo gucuruza nyene ibintu bijanye n'ifu ifu y'ubududu ku gindwi ego imbere yo kwanisha yenzi rero mboneho n'akaryo bariko badukurikirana nabo bagomba kumuteza imbere ashaka kuzohamusanga abegere mu Kanyosha bazoca ahabona ego urumva rero umwe wese abari mu vyiwiwe rero kuvuga yuko urumva ngo basohokana na Alice biki gusohokana muri comedy bijyanye ni comedy nyene nakazi twako turakora ariko mu buzima busanzwe sivyo rero Alice yahuye ni novuga n'iryo hungabana ry'ubutumwa bwinshi bivanye n'ivyo bafatira kuri comedy ati yo babahungu none mwaragendanye ko mu wavuga wakina muri za comedy ngo bagutobangira ikibice bihera bakubwira ngo uryamira akabavu birangiye baguhebeye icari imwe urumva ibintu dishare nkuko rimwe na rimwe akagerageza hari gihe ugerageza gusigurira abantu bivanye n'ukuri kubarimwo ntibagerageze gutaha bati nta kunde kabifate ko nyine byarangiye bafashe ifoto na Joba bashira kuri stati nati nimba Cisha Ado na Mutima lo comedy nawe byaba bihejeje tinatwe bientôt mwitege vya Joba na Alice biva mu nzira ariko cyo tuzi cyo nuko umuntu wese asigishiwe ego vyagize abafana meme n'abatwegereye hari abantu batatahura ivyari ivyo kuko na mapere menshi naronse y'ama message bibaza ko yoba yari comedy mugabo bakavuga ati ariko vraiment kijya gitabo sico genda bakinamo comedy ni ibintu vy'ukuri yego mugabo vyarangiye bamenye ko ari ukuri kandi na Alice nibaza ko bamutahuye gushika no mwanya ariko naco vyamugize ko na Alice arafise wiwiwe antuka sinibaza ko yo babayeho asa kujya ameze kujya Alice ngo asante sana dusa n'abasozera yego abastar barakunze kuvuga ko batubaka abandi hari abantu baza kubafana kubera ko abona ati ebana mina penda ujama nta butumwa ari ubumwe canke bubiri canke burenga bw'abakobwa babaye deso bakavuga ati yo uragiye turahombye bo abastar barubaka bivana n'amahitamo y'umuntu kubera yuko nimba hari mariage tuko turategura ntabwo tuko turategura mariage z'abakomedie cyangwa z'abastar tuko dutegura mariage z'abantu basanzwe bo muri quartier nico gituma rero tugomba guca mu nzira nk'abandi baciyemwo tutagomba kubikora nk'iby'abastar naco gituma hariho bimwe bitagibera aba officiel ngo mu bimenye bimenye umva usanga biko bamenyekana muki mu miryango uko ari manza ziko zitegurwa n'imiryango ziko zitegurwa ku rwego no vuga rw'abastar hanyuma ivyo niko bimeze kubera yuko umuntu akundwa na benshi muri abo benshi bamukunze kandi nawe agakunda benshi ariko agahitamwo umwe ego rero ntibobobura ababaye idiosi batavyemera petetse ko bari biteze yuko ari bo bazogirirwa ayo mahirwe ariko bikarangira atari bagirirwa ayo mahirwe nkagiye urumva bamwe benshi barakomeretse bivanye nuko jewe ntakunda kumushira cyane kuri start ndanamushize ko ntiwamenya ko ari we
kuko ntabwo yari kamere yanje. Rero benshi baratangaye babibonye bakwizera bavanye no kwingene dutera inkuru chat ivyo byose ni jewe. Hari ibintu twamaze kwishiramwo iyo muyaga n'umukobwa mugahuza mukana mukablaga uramusavya agusavya amanituro yamuhaye ati umutipe bwabo ndarankunda akaje shira mu mutwe bango je ngo ndi wiwe ngo nawe ni wanje kumbe nawe ntibamenye ko hari ahandi hantu ugera ugatekereza kavuga ati hananje narafashwe ndafadika kabisa. Rero abo barabayeho ariko tubabwiye ati mwihangane abi wanyu barahari kandi bazobateturura nkuko natwe harabo twateturuye nabakaduteturura. Ibintu biri fun kandi biri fact. Ego Message ya mbere wa Ronse ubwo inyuma yo gutwengura avuga ati iyi sasa iko grave ikaze. No wambaje ati vyukuri ni ukuri canke ni comedy. Nivyo wambwiye je byashe bintwenza cyane bako nkunze kuvuga utujambo twinshi. Rimwe na rimwe hari igihe mu blaga n'umuntu ukabifata muri sense ya blague ugaje usanga ari muri sense nyene no vuga iri réel ariko umenga no kuri mugabo bikarangira mvuga ati ari comedy nkuko bisanzwe nyene twibereye muri comedy urumva ukacifata nko vyaherengaho kumbe nawe akaca agira nti avyaroshisira mu mutwe ko arukuri. Rero vyarantwengeje cyane mbere wanashima gushika naho naciye ndavyerekana umufasha wanje ati herabo nabonye dutwengera hamwe ati vyavre acambwira ati kumbere mwe mwageze kure. Atoya hata ahubwo gusa niwe yari yabigejeje kure. Turazi ko ataho nigeze nja akagozi ki wawe kari kabaye kagufi ku buryo ntari kurenga inzitiro. Asante sana. Abakunzi banyu bariko rakurikirana dusozera bagiye kubakurikirana kuri Indundi TV abafisi bibazo yuko inyuma yo kuba mugiye gushinga izanyu bagiye kubona comedy canke bigiye kugabanuka kuko ngo urugo go si comedy niko banditse. Bimeze gute ku butumwa? Bagiye kubona comedy kubera ko comedy niko kazi kacu. Niko katumye nitwa Cisha Ado, niko katumye ngera aho ngeze. Nivyo vyatumye hariho ibishobora guhinduka. Peut-être ko ayo masezerano twasinye nawe nyene imbere y'amategeko cyangwa imbere ya leta. Comedy shwa kwa bigizemo uruhara runini kugira ngere kuri ugo gwego. Uko comedy yamuje n'abantu benshi uyu munsi batumye nshika kuri yo ntambwe. Bisigura yuko babitahura cyane gose ko arakazi kuko sugo dufatanye uwo munsi ntitumaranye umwaka umwe canke imyaka ibiri irangi itatu irangi ine. No kuvuga rero yarasanzwe azi ko ako kazi akametriza cyane gose ku buryo katamuhungabanya. Même si umuntu amaze gushika mu rugo hari ibihinduka. Ariko twizera yuko ibikorwa mugiye kubihabwa ko muhora mu bihabwa wanashima ku bwinshi. Kuko hari byo twahora dukina ata experience tubifisemwo byo mu ngo. Tugiye gukina kubera ko tubifisemo experience. Tuzova ngo hari insolite reka tuyishire hanze duhanure komsa kugira ngo nabari mu rugo bahora bibaza yuko hari byo tutazi ubu turabizi. Nta kanyegezwa banga kazoba kakihari umva tugiye guhanura twivuye inyuma. Kuri Indundi TV canke tugiye kubabona Team Mutima new channel. Kuri Indundi TV kubera ko Indundi TV no muvyeyi wacu ni nayo yaturamoye itugira abo turi bo uwo munsi iratuma amazina yacu aduga ku rundi rwego. Ngira ko mboneyeho nakanya cyane ubwa mbere ko gutumira na cyane Indundi magazine mu rubanza rwanje ruzoba barahazi ubutumire bazo bwamaze kwashikira baze bamfate mu mugongo kwa mfamiye nkuko basanzwe babikora. Rero Indundi TV ni famille rafisa aho yadukuye rafisa tugejeje rafisa naho iri kuratera ituganisha. Rero ntitwayitera ibitugo canke umugongo ngo tuce duta agatarongo intaro zasheshe. Asante sana. Ego nibaza ko nihagera yuko dufata izindi nshingano canke ayandi mabanga tukagira no vuga ngo Indundi plutôt Team Mutima TV canke famille je ne sais pas. Nibaza yuko Indundi TV zobigira mu ruhara idusohore nkuko isanzwe isohora abandi. Nibaza yuko umwana yamaze gukura ukabona ko yakoze kumusohora uri umuvyeyi mwiza uramusohora neza nk'abandi bana. Rero turacari komwe ku Indundi TV ibikorwa vy'iwacu ni kujya nyene nkuko nababwiye mu kwa kabiri imisi yose ku wa mbere no kwa gatano muzobandanya mu bikurikirana. Même si mushobora kutubona tuko dukina handi aho tubarizwa aho dushinze imizi aho tuvoma source yacu ni muri Indundi TV. Asante sana. Nizere yuko twica dushima cyane wadukurikiranye kuva ku mwanya twatanguriye ko none umwanya ngiye kukubwirira nti cyawo ariko nkuko yabivuze Indundi TV yatumiwe abadashoboye gushika canke abatari hafi muraha wikaze kuri Indundi TV yaba ubugeni bwa Cisha Ado canke Wima Juice canke Kuba Mr Kuba mugiye kuza murabona ingene bigiye kumera ubugeni bwe tuzobereka Imana idutije amagara n'amafaranga urayizi
yuko ivyo bibiri ari byo bikora kandi na Mutima la comedy nawe mwakino gihafatira ubugeni bwo ari vuba cyane nibaze yuko nabwo nyine muzoshobora kubona kuri Indundi TV reka ndagushimire Cisha Ado kuko waruvuye ku mirimo hamura twitaba Imana guhezagire cyane ku butumire witavye urakoze cyane Alan nibaza yuko kubitaba ari ngombwa uko narinje mu muryango wanje aho mbarizwa amagara amafaranga amahoro nivyo namanda bipfuriza Imana ibatize aho muba kandi mwubahwe mu miryango yanyu. God bless.